Take position. Runtown DJs. Hey, Runtown DJs. Get together, no go Fata no kuyo. I think I go to Domeka. Yeah, go to Domeka. I think I go to Domeka. Amakara, go to Domeka. Hey, hello five, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, une metaphorishi sana kubera yuko ni Friday yo ku hanging out, ni Friday yo kuryoherwa, ni Friday yo guchilling ibintu bimeze neza. Ndavyita ati ni pop. It's all about hangout. Uyu munsi narosiba kujya guhura na DJ Dari. Narosiba kujya guhura namwe mu bateam no show ko imeze jana kujana yuko bafise vibe yabo. Abo nabo sabandi they run the town, ni Runtown DJs. We are. Runtown, you know. Cheers, my brother. Cheers, my brother. Yes, sir. Maze muri bukakigiye tukikigaza primaire matresa au monsieur ahamagaye feedback présent. Radimon. Sasa aba type nataka ibapige ma AKA yao. Reka ndagucire yari Philippe. Yari Philippe. Aba sasa ngoma ndabahamagara umwe wese ama AKA yiwe. Sasa cyagisi cyangwa ukuntu muri Ndakene numviriza ukuntu kera mwitaba mwishuri présent ibitugane numvira nesiye sauti zenu naba disiyo yasate yuko umuntu yitwa Patman ukuntu yitika vibaya. Tunaanza Buddha. No. Tunakwenda Kizigenza. Tunakwenda Music Man. Present. Yali soma pasiva. Tunakwenda Blessed Boy. Dinga mwigish. Dope Music Master. Yukamisha maguru. Tunamalizia kwa AKA no AKA. Sabge. Ngonya hoja. The scratch mix master. Yo kwishuri. Kandi timide sana. Mimi DJB. Pura ma selector. Bienvenue. Pura kandi timide sana. Ewa na message ndagyoye sana ndibaza yuko this is the first time abakunzi ba RTD abakunzi ba Runtown DJs kuba babonye muri kumwe mwese nga seti my interview yose singira mbona seti abantu seti ba Runtown DJs est-ce que ni nyama zabazanye ni check chatumye cyane ni hangout ya mwavuga ati ana hangout lazima tuwe pa ntabwo ari nyama zatuzanye tugwe tugiye agrubu ntitugiye Yes. Agro yubawe. Kabisa. Maze Murianza Runtown DJs nimwe mukuye guca hari anniversaire yomwe muri mwebwe yitwa DJ Alpha Brown. Birthday kakwa fresh kwa 2018 mka vibe kitu yo kiko fresh sana, you know. Mugabo before yuko mutora Runtown DJs hari andi mazina abidi mwani mufisi na numwa yadi muri hangout today lazima tuzi drop na mazina ya
Pardon gatoya nkuko sohora ukuntu uvuze ngo twatangwe imana ibise abantu bashaka ko batawe n'abemisho Runtown DJs yari hari ngiti twa Runtown DJs twara abagenzi mutede zami twamaze 3 mois gutyo 4 mois 3 mois turi abagenzi hama kuri anniversaire yaganguka gufi yakinzobo marao kimisha sikadasokoza niho nyene mu gatondo twazinze dusanga zabaye kandi umuntu yakiriye group ni the CEO himself, the one and only, the music man, CEO. Oh yeah. Group ya WhatsApp mukanda kene mumbwira amazina abiri mwatanguranye. Izina rya mbere ndagihuka. Agiyemo nakantu kanika ngo DJ Isa create and for group. Yitwa no for group. Yakabiri. Hacenga de jour. Cyangwa kuri WhatsApp, group ya WhatsApp, le drogue. Yani muri aza akreero group. Muchemoja muri le drogue. Ari hindi atuka mbere. Kugira ngaho. Wacha tuvuga chihindure. Zakwiriye ni bon. Kabisa. Liga yasabye zibi. Nasabye. Opima. Opima rindira gato. Kabisa. Opima. Eheraba yasamaye. Opima. Iko bise. Wechera roko wechera. Opima. Nagamazi meisha maze. Naho rero ndashobora kwemeza yuko kuva 2018 mwabaye team imeji build fresh ndikuwa team kabisa still now muracari on trend y'aba DJs. Amakuru numva hari abatipe bamwe bavuze ati je ndashaka kuja muri Runtown lakini aba blaza mnabana munashaka kuja muri team yanyu mukambwira ati wapi bitugane amaze kubona team imaze kuba found imaze kuba big deal. CEO kubira kimanyira abandi ba DJ bashoboye kwinjira muri team yanyu Gondi hari slogan yitwa Hapatoki mtu hapa ingi mtu. Cheers. Hapatoki mtu hapa ingi. Ari kindi kintu Kaboss. Yeah. Hajya equipe ya football ifite abakinyi bangana. 11 yo bakina muri club. Bakora remplaçant. Turafashe gutyo. 11 ni batitule abarafasa tubika. Urumva rero muri team ya Runtown DJs akina DJ set. Kandi n'abarafasa bahari. Na plan mufisa zo kongeramwe abandi. Ivyo nibindi petete bitota. Mugabo fona. Maze tugende buhoro. Nimwibaza yuko mege muba mushaka yuko ibintu byose biguma muri mwebwe. Batman. Ico kintu ucaki ucumva gute kama team uri +257 ushigikira umuziki w'ikirundi. Kwa nini amsupport wangire mu team? Wa supportinga mugasi mwaka bindire muri Runtown. Kaboss. Manake gituma Rio Barcelona Real. Yaramushe gato. Gamba tusire muri kibazo. Kuko twatagoje n'abantu benshi sana. Yeah. So, ari ni kimwe nari ko ndavuga. Twatanguye turi abagenzi. Server asante. Murakoze. Debarase server. Debarase. Tasio server ni choma. Veterinaire. Choma. No gisubiza inyuma mu Reto no hano moto. Yeah. Bon, en fait rero nahuye ko haciye 3 mois turi abagenzi. Ubwo bugenzi bwatanguye. Aba mission nakoreye ahantu nashaka kuvuga. Navuze yuko yaba ntari muri Runtown DJs ko nayiretse ko batweretse twarigishanje ibintu byinshi cyane. Yeah, for sure. Hagati yacu yakoretse ubu DJ. Hagati yacu anajua kubandika mastika. Umuntu abandika mastika. Petete guca bandanga ivyo nize nkaja kubakisha amazu n'iki. Kandi kuma byanunze kurusha uko bweje nebwo numva. So twabanje kuba family. Twafise ingene twigisha umutima w'urukundo watuje hagati yacu. Watumye twebwe nyene tuvuga duti haje mu wundi muntu. Kuko tumaze kumara 4 mois. Hama mu nyuma tugakira groupe kaba. Hama tugashika kuri imyaka ine tugeze. Mugenzi uwo mundi muntu yoza mu nyuma. Yaje gusaba ari ukura tokatora. I got you. Twabise ukuntu mu gatondo maze nabwize ntabyo bwabwira exclusive. Ndakunda kantu ko mu gatondo ku misi yose ubwira uvuge muri group babanza kuramukanya. Mwane cyane jambo yenu. Nizaga imana. Ndaje bwavuga ubura munsi ndakivuze muri mu gatondo. Utanga kwandika message. Atangwa kuramukanya. Voilà.
cyo cyambere mbona yuko hariho bwa bumwe ushaka ufise ingorane cyangwa unezerwa gute waza kuramukanya amukabwira uvuga ico vuze bro ibaze ufise amagroupe nk'ibihumbi bitatu yose ukayashira muri mute agasigara groupe imwe groupe muri kuravuga uce wumva rero ubwo bucuti buba buhari kugira ngo haze undi muntu hari ukuntu ni big deal biragoye yakantu ushaka gusora gatonya kugira ngo tubandanye bitewe amagroupe Mr. oya byahe no genda kunda kugakosora I'm serious hari abantu baduha amakontra bakandika ngo group DJ we are not a group please to the company. This is Runtown Entertainment. Hinduka ayibone ndasabye. Merci. Yarutsa. Runtown Entertainment. If you say departement ya Runtown DJ. Yeah. I don't know ma departement nashatse kuvuga pour le moment. Abayazi barayazi. Sasa yote tuko turavuga group. Tunasema group ya WhatsApp. Sio group ya DJ. Aramutubabariye sana. Lakini sasa mu bantu bari seti muri Runtown DJs sorry. Pauka jama kapole kama vile kaongeagi sana. Kaongeresha sana Kaanza kusangoresha tu. The scratch master. Kaboss. Razi ntuza desia nime ya DB Mordecai. Ari indirimbo Sadbia soya aririmba ati kuba kizina byaramfashe umwanya mwinshi kuba kizina Runtown DJs yaraje muri 2018 nyine turabona exclusive night edition ya mbere ikakuwa big deal tuliona wasanii wali support twarabonye abantu batandukanye ma presenters bari bahari mugaye ikintu ushaka kumenya niza struggles mwaciye mwe twe tutazi cyangwa umufana wa Runtown DJs atazi mugabo turabona Runtown ivimeshima ama camera guard anyongere cyo nk'apana Asibongere kwe. Koko tunamwitaga correct master kizigenza reka kwisho no go pam piram. Urazi ikintu cyabaye Yeah. gutera story rero Aha. umunsi haba exposition night nari ndi mu ruyiga abazo kwiyagura nari nzi yuko nzakora ibishoboka byose ndakuba natasha Wakorotse. mugabo byaranze Yeah. maze kwanka rero haragera igihe je nagize nibaza ko yaryambere ngize stress mu kazi kubera na telefona baba ko bayiruka muri byinshi bazo ufise show wiruka muri byinshi na telefona ntaburo wumvira ati bigeza aho bimeze naravuze amahoro rastamana urazi maze gushika Bujumbura okay bwa ikintu cyambere nakoze mbere ko shika no muyana wanje kwiruka kuza kwa badati banza mumbwire ukuntu byagenze Shuri kwa. nawe ashambye tubanze telefone tubyame tukumbira hanyuma twavuga umva kuri je cyabaye ikintu nyene nari kure mugabo ndashimira Imana byagenze neza bagenzi babyifashemo neza kandi ubona ko twaciye tubona yatwashe na fresh kama kaje Yarasije Kaboss bavuga ngo amastrago. Yeah. amastrago ni menshi mugabo je strago ya mbere je muramvuga entre mu abantu benshi batabona bazageze ko dufata decision iki Problem. Nani mbishi sana. Ibaze nawe. Nani mbishi. Urani mbishi sana. abayo kumba idasanzwe nyine ukuntu mugabo ni bya bindi ko turakubwira kugira cyo tuzana undi muntu ibintu tubamo nyine entre nous byo mugora sana kwiyadapta ego malgré naho bigorana ko dufata decision à la fin umva turatora solution nyine cyatubandana azigabo ndamungani gato Kaboss nickname Kaboss Kaboss Anita Kaboss. Urazi kintu ngeremetse ngaha muri Runtown DJs turi set arakari mwibagiye Runtown DJs gizwe n'indome set Si. Muzovyandike ko babiharure ni set. igizwe n'aba DJ set indome Kaba yaravutse Urazi ko film bavutse le 7 7 décembre 2018
nyavutse siyo tariki yavukiye niyo tariki twagize exposing night ya mbere ne kandi muzi ya lancement ya Runtown kabisa ikintu kimwe wamenya nuko ibyo bintu tutigeze tugira umufana yabitugiye imyaka tubana nta numwe yigeze agira constat yo haciye nka 2 umufana yabitugiye abitwandikiye twabituye haciye ni set bro hari ikintu field bite nigeze kumva kama sinzi ko nocitse umugani inye gato cangaruka braz hari umugani wigeze kuba mwitira nka Runtown DJs indwi badatana mu go on my brother bo ikintu ko navuga rero hari ukuntu hagati yacu twembi jewe bindazi ngena ndetse ndazi yuko yashavuye ndazi ngenda mutwara isa ndazi yuko amaze kuja muri stress ngenda mutwara feedback terazi jewe nyimba no ndiko ndarira nyimba no ndyohewe nyimba no ameze gute hazi ngena ashaka kuje hagati yacu turamaze kumenyana ukuntu tumara jingana kono gisigura amajambo make sasa Kaboss nyame kwani karaundi kamoja muri jimbere baduteye vema perenya choma yamachoma master atanze pike mugabona haye pike yanze gura kata birafika baya faster ega soda wa citro mzee waje oya winindira kwanza abaciriyemo Amakara yakabie mazee. Sana. Bro. Amakara ko fresh sana ni bazaiba urayonyene bagiye natira hari ziri ya bro nyama zende ko ndaziteka za hiyo ni TikTok. Oh muchoma. Uzayo muri TikTok. So TikTok. It's all about Amakara yitwa good. Ni B-Fire. B-Fire. Hari Amakara bashaka kuronga na kya kiboro bakoresha mu gukora amanani icyo twakoresheje. Iyo mbabula. Sasa Kaboss kwa mtu wa Buyenza na mimi kwa mtu wa Shabe. Sitani mtoto wa Kaboss bana wa mkinindo hizo wewe vitu biboro bitoaga wapi ni kimbambula tushite mu kirundi kwa imisuza kwa naho bumva ikirundi cyane tucite icotsa nyama twiganye kabisa jewe reka fata uno mwanya ndabakeze ko mwarose contract muri Iteka FM cheers my brothers iyi ni big step tunapasha ku celebrate kwa big step ni nyinshi ngabo yinyenye yarutse kubona ni big project ni issue kubwa twarabonye baranditse twarabonye ama caption mose bandika amasambu zo murakorera ko ibintu bya ma vibe nimba atari banga nk'abakunzi ba Runtown DJs mushako bombiriza Iteka FM nka Runtown nindazovuza umunsi swati nindazovuza nimba atari banga mugabo kama ni secret tunachikausha oya ni erega ni surprise deja twarabiritse contract fuko rero muja kumvizira de mumvuru karavuza nini fréquence ni 101.4 merci kabisa mwe muzokumvira the only thing that these guys have to understand is that we are DJ anajua Kiingereza mu Burundi DJ anajua Kiingereza mu Burundi DJ mwanaiwa Kiingereza sema Kiingereza ajua kucheza abaweke muziki msema Kiingereza weka kusikia mchongereza kuva bangaye ni weka muziki msema Kiingereza weka muziki weka mchongereza après tuanza kueleza tuko turatambura udatamvye bro mimi nawe tuko hivi oya hapana wewe na mande tourne mbili tuko hivi amande tourne ya vitu gani tourne oya odabaye amande y'ivyo kunywa n'inyama aza kwa gindi manager so après quoi okay by the way what's my name blaza fanya faster frame mimi niko for what's my name nyama oya ni shilingi
Cyane inzoga turi muri Fevrier no kwezi kwa wapenda nao mahaba ndindindi urumva muri Runtown na Fevrier twatwara kwezi kwa mayabi cyama bitwi Kaboss, by the way, I can wavuze cha struggle. The real struggle. Just struggle imwe. Azo fani bage mu buzima. Okay. Kera sana. Kera sana. Uracari muto kera hawe n'ivu. Okay, so at 2014. Yeah. 2014. 2014, 2013. 2014, okay. 2014, ah. Aí kuvuza ahantu. Ndavuza nyene bien. Ukuru nyene cyari umujene, cyari mu petit. Ah, okay. Petit umujene. Ego. Gahoro. Tende base. Okay. Yo kuvuza nyene mu ahantu nyene mu bavyo. Uzi abavyo ndavuga nyene baryohe. uko wi Oya, abavyo nyene brother. Oya. Abavyo nyene ndavuza. Mu petit. Haje umuvye umwe. Ndiko ndavuza. Nyene n'abatesha nyene byo mu byarazi. Ndavuze ndi kuri platine ndiko ingana nyene uvaje Kai platine wagira uko. Umve Kazeje. Amazi hapa. Safi sana. Michel Kasi. mu byarazi. Petit ça va? Oui, ça va? Ni bon, ni bon. Mu déjà ari he. urumva basigira ucunga ibyuma urumva Oya ni bana bakunda kukirisha ibintu nyene. Maze umuvye nyene yari yambaye nyene costume yenze. kandi baza ko naho gafoto kagihari arafisa ako gafoto Uzaraza. What is the DJ? DJ ari he. Okay. Nyakubaje papa wawe. Abaje mu DJ shitabaza mu DJ. Mu DJ ari he. Wabara nyene navuga kampoesha. Mu DJ. DJ ni je. Nwonya za vrai. Ni uravuze indirimbo yo muri 70 ko. watizi gufite Wabara sanda vuga. Kula muhari. Kula muhari wa tane gasema. Probleme sa rumba ko struggle. Nachi ndamubesha mbwira mu DJ. Arasohotse gasi ngaraye. Nikapoa tu nikakula muhari. Sasa kisema struggle. Ndo struggle ya kwanza. Mugabo be ready kubunye you no longer introduce yourself. Turakuzi bro. Tukiona tu afishe bako DJ B turashubira kuza muri ico giteramo. Big thing. Maze tuko mu Fevrier nukwezi kwa mahaba ndindindi, ukwezi kwa Saint Valentin mu missinga y'imbere. Abantu nze abashiri babo ngaha nyereka ndabavuge. Je ndaza umukunzi wa Alpha Brown. Namuzi vraiment iko official. Iko official. Ndaza umukunzi wa DJ B iko official twaba tumubona nata mu posting ya statut. Mugabo bandugu wa Yamachias kwanza. Poko wamesha hapa. Ndazi mugore wa CEO wa Runtown DJs. Mazimbi. Njua na techias. Wali guhera kuyu. Merci n'abana naje. Harakarimo barimba Valentine is coming. Where's your girlfriend? Valentine is coming. Maze grand frère ni ai. Grand frère. Ase ai. Papa. chefs zawe ni nkeye kubera jewe sorry Patman ase ai papa. Niko bien mi peke bwana. Single and proud. Single and proud. I was searching. Single and proud. Akarushisha kakosai. Single and proud and searching. Single and proud kara kake. We single and searching. Ni ba single master. Papa maujo tamtoka naye out wapi? Nzosoka na hii na Ashize bona kuri status ya kuri yozo. Surprise kwa. Nakubali. Bibi kwa wewe. Utatoka wapi na mabusha? Si hapa tu. Hapa town hapa? Hapa tu. Tunaanza hapa town. Mimi nataka ni profite niombe ka sponsor vraiment. Abantu muri ngani muze muvure. Mufanye ibi. Mkari hapa mimi na mabuja. Enjoy. Muendelee mna filme mwashe makala. Tuone. Alpha ingora rezo ari lenzi. Lenzi ndio. Sheba la. Mwanzo wakazi. Amaze kubyarwa umva yahaguriye no munsi n'amasaha Tayari. ashajipanga peti hapo Wakati tumelala. ari ndi mivuga ngo boss day promoting mugabo ntacho bayizi barayizi
iri muri version ya rumba ni ya lava lava tamani usingora ariko guys tukira le 14 février sumunsi wa hatari umunsi nk'iyindi yeba mukundana naho mutwara kujya ikigori fresh tuzomusohokana Kaboss kuri mbabarire je nzobanza mbabarire kama uko mtu wa akili aliyo filme yitwa Anatomy. Sasa Anatomy uturiage tu nyumbani kwenu ni witege n'ikintu na kimwe basha sema unasema no munsi bili acha tu hariyo kintu abo c'est Valentin ba histoire ya doit tumva kenshi ntabwo ari umunsi wo gusohokana wo mukunda cyane umunsi turi kumuranda Valentin Pako story ambabaje le fait ko muri aba DJs muri mu muziki kandi umuziki uri muri mwebwe sivyo hari story numvise mu journaliste mu Rwanda yavuze yuko umuziki mu Burundi umeze neza tufise quality iri top tufise yani muziki ko fresh urageraje kwa ukuntu kogwa n'abartiste bacu bameze fresh sana mugabo ababaririmbye mu Burundi bafise ishari you know niko yavuze mu journaliste mu Rwanda baririmbye mu Burundi bafise ishari je ngacha niyumvira eske umuziki ugitwe n'abaririmbyi ugitwe n'aba DJs kuri kote y'aba DJs bimeze gute aho kantu karahari hariyo relationship bimeze gute entre ya Runtown DJs Holy Star DJs hamwe n'andi ma team kintu cishari mwebwe kirahari cyane pako one love pako peace uyo muntu Jesse ico yafatiye kugira avuga ivyo yavuze hama twege hagati yacu nk'aba DJ usanga tuvugana tuyagana bose gusa nyene mu bintu byose ukora ntubura tuba abantu usanga batagushigikiye cyangwa batakwereko n'ibisanzwe tureke mu DJ no mu bindi bintu byose bihari so duku twege tubaye neza n'abandi nkuko bibona turabanyamahoro guhanya amakuru guhanya inzoga turira mu batama tuyogeza nyama nimeze neza Kaboss uratwara bokongera tumeze Kaboss relation hagati y'abantu ya imisoje nayumvise nana iravye yavuze kubijanye n'aba artiste y'abarundi yarinzi cyane yavuze yuko abarinzi b'abarundi bakomeye cyane bazi kwandika yavuze yuko abarinzi b'abarundi hariyo difference atabona huriye nawo mu Rwanda niko yavuze lakini sasa support mugabo rero we ukuntu bajije ati nyimba abarinzi b'abarundi bakomeye mugabo cyo wapfa ari shari hagati yabo entre aba DJ bimeze gute relation twebwe ni bihane mirimo uzorabe duhe n'undi mu DJ muzobona je anyika uje cyangwa ndamika uje cyangwa DJ muri Runtown yikawuje undi mu DJ kuri peut-être ashaka kutamenya kuri razi yuko ashaka kuba yari mu DJ wo muri karagwiriye mugabo gasina amaze kugira amazina duhe twese sangari ko twahuye muri byinshi hari uza ejo kaza kutubwira ati maze navuze ndi mu bavuze muri show yanyu ya ejo bashaka kuyima yabuga kunukunuku kubera ka audio direct chimuruki ngo umwe mutusanga ko muragira hagati yanyu uko apare yuko dufise group ya WhatsApp ya Runtown DJ sen yaba DJ bose tuje n'indi ya team ya football yaba DJ harabaye batoye bari ko gutura president wa Amical des Musiciens murafise plan yo kurondera umuntu azotwara aba DJs asanzwe hari yasanzwe hari gusangira ngo maybe nawe ino bahageze amatora cyane haba hageze batotubwiye tuzagitowe nta kintu ze pako ngoma ya Field Bites na mambo na Mrs Dude mu mashow muri vibing amo sana sasa mimi nataka tupige ka freestyle ka ngoma inaitwa ibirondegwa kare twende umusigi kare batakazuma tukarondera inote abanegane tugotwa mikoro twimare twende abanegane tugotwa mikoro sicheka babizi ko ni best rapper singo litapa inenge ndani huha talivoko nazo bigahunga abagenge rap muri muri kaze muri rap nkimara ubuhinga zino bwazira sara reka ukoriki muri murete wa buri kanya mukujya nkimara ubuhinga zino bwazira reka kwigira inzira musaka kwandika muzari yashaka imare nugwe wanika imare ndakubwiye wasuzaba tende shout out to Fabi Love kabisa tunagia yacho mubamye umuziki zogoma tuje kubategeza tende nyamugigi wazidire nyamugigima
Abaze mina fry sana kuchill na mwe. No, thank you bro. Abatize mu survive inside. Baragwa nyama. Nyama ni yangu Igipande basubikira. Ndio bari Sio napendana. Featuring ngawe si napendana. featuring. Hariho abantu muri Runtown DJs badakunda inyama. Banani. Biza munani. Lakini sasa EF ya field bites kwambara amafilme 22 mibona DJ Mazeno ne Simkomba. Akabona mkumura kasangira mwese mumaza kwa bangaye bani. Kazunguruke basi kazunguruka. Haraka misi yose. Mwachie. Viri mumuge Kaboss. Akaboga kama misi yose yo tugize ikintu nyene. Akamwe abona kumwe sawa kabisa. Azini ko onani famille. Abona uba akavuze. Akasema na buruma. Gacha umengo umukore cyo gusabye kabisa. Edition ya kane nimba tari ya gatatu nimba ni hands explosive night ni yabaye. Ya kane nitabaye. No izoba ni yakane. Niyo yasivye. Kweli ikibazo ca covid ibintu nk'ivyo ari bubare bumwe bahagaritse n'amashows bimeze ko wone. Lastly mutima yarageze cyavuze kuri nyakubahwa. Ujya mutimba akwiriye respect sivyo. As Runtown DJs. Cyamwemerera agacupa. As Runtown DJs kiya kibora yagize ujya mutipe canke nakaye kantu kari mu mutima mushaka gusharinga na mutima. Okay, umutima no muntu n'umutima. Igitsina nige muntu. Loga twebwe nka Runtown DJs mutima aho uri hose. Ntiyasabye ifoto kwa president. Ntiyasabye ifoto, ntiyasabye ibindi byose bikurikira. Kandi ibyo twe ntibituraba. Mugabo mutima nk'umuntu nka mutima kwa twebwe nka Runtown DJs turagushimiye sana. Kwijambo wavuze big shout out to you. Vishamu so indirimbo. Nimufanye wasi mixage basi mutima. Hama ikindi kintu. Ya nyimbo tutagira mu. Hello. Sawa. Okay. Ikindi kintu novuga mutima tubwe dukorera ahantu hatandukanye. Mugabo ni wagenda nko muri par exemple nko muri CCF. Tubwe atariho turi. Reka mvuge muri CCF naho horosha. Tubwe atariho turi. Uzovuga ati nje kunwa kuri factory ya Runtown DJs. You already know. Mugabo inzoga zilo ka. Azushaje chupa na machupa. Manura amachupa. Inzoga zilo ka. Muga nanje product. Nanje chingari ya dude. Nanje nemeye ibiro 3 by'inyama. Mugabo je nibaza yuko ça serait beaucoup mieux tubonanye nawe tukicarana tugasangira. Ni wabona ino emission. Uzurondere Kaboss. You already know turabana hafi mu Kanyosha. Cyangwa twandikire kuri Instagram. Tubonane nawe tugushimire ku kintu nyamukuru wakoze kabisa. Ikindi nacho show zacu zose kwinjira ni ku kuri mutima ni ya mbere ni ya kabiri timu mutima ndazi yuko bafise umuntu biyungunganya nawe barahawe ikaze. Kaboss urinze ubona umuntu abantu bose bashaka gushimira guca abakoze afu yabitoye umwanya mwiza yaraje gutwenza yari cyubahiro acarasa nigeze sawa nitsa ya kwa protocole bijya kujisha agiriye ya promise and zo kandi cyabitoka neza ramutama turangize fresh vibe yacu turangize fresh hangout yacu Buja Vol edition ya gatano Vol 5 you know Buja vibe Vol 5 you know twarabonye aka bakita gute aka intro aka teaser kamete fresh sana you know exclusively muri hangouts ile boro tai drop one no mostly bakanga hewe no mostly low le vendredi to the Friday you have done chiefs le vendredi le 32 Monday when I drop exclusively
babwire bagiye bajama bicaye bakwaza kurikana. Hello guys, Buja Vibe, Yeah. Volume 5. Yeah. This Monday. Mardi. Get ready, take position. Take position. Yari Friday yo kuryoherwa, yari Friday y'amateka, nari ndi kumwe na RTD Runtown DJs. DJ batari sana mu gisagara batubwiye plans bafise, batubwiye byose twamenye byinshi bijanye n'aba DJ. Sino rangiza nashimiye Bfire. Bfire dufashe byinshi, amakara meze bien, c'est quality meze fresh, imbabura. Ndabatuye nyama za grave for more contact mukene contact ya Bfire turaza kwiba dropping ngaho down hama muyandike mu barondere natwe ko mutazoba dessus. DJ Easer giricho ushikirije abakunzi ba RTD. So abakunzi ba RTD cyo navuga nuko kuva aho dutanguriye gushika aho tugeze I want to thank you guys. Chamini Muranta utafanya umviriza zeze werega mutama emisore yawe yukundira kayoga gusa ubabwire byinshi ariko ugume wiga bikundira kayoga gusa yewe bahevyo bikundira Anyway, so it's a long journey from day one up to this day. Kanda webye mu gikundira bro. After batongala inyama inzoga. Wabuze ngo sinzi gutamba. Nije namwiba. Yeah, president. Okay. Rero no vuga nuko no shimira cyane bivuye ku mutima. Yeah. RTD fans nukuri kumana mwaduhoza nyuma. Every day and night, you guys are always on us. Especially Mama Lantown. Mama Lantown. Committee. Barizi, abari mu Runtown. But before that, I love you, my wife. Mwenye ana magume. So anyway, big shout out to everybody who supported us. So boss, ndaguza ukivuga komite nukwiranga ndabashimiye cyane. Bona abantu watu wa munsi wa mbere dupanga komite. Nkuko tutapanze nani nkuko tutapanze Runtown na komite twipanga. Umuntu wose yadufashije ku munsi wa mbere. Akaja muri group yacu ya WhatsApp. Groupe nigeze futa. Chaja mugabo. Ushimire Andy Gerard, shout out to you brother. Mendes sana. Ujiwazi Mendes sana na DJ. Atari sana hama Kaboss. Yeah. Aho tugushimira. Asante bro. Ibintu biraryoshe cyane. Sasa unge twitia nyama kwetu dushimira. Ikeme mission. Yo. Turashimira na Jimbere vema kazi kabe ariko barakora muri no Molongo. Kabisa. Big shout out. Korarugero ubawe. Yeah, big shout out to the boss. The big boss. Kadushimira abantu bose bari nyuma yacu. Kandi nashimira team Jimbere. Yeah. Kuba iri behind. Hari abandi bari mtabonye ngaho kuri camera. Mugabo I respect them. Keep it up guys. Amashi. Komera amashi ababarire. Komera amashi. Yemise mubonanga. Komera amashi. Bakoze nawatimbe. Komera amashi. Ari nyuma ya kamera. Komera amashi. Bakoze ibintu byiza cyane. Komera amashi. Amashi. Komera amashi. Amashi ababarire. Komera amashi. Kamusaje kubafana bacu. Komera amashi. Mari bahezagire cyane. Komera amashi. Yongo ngumiriza mu bigaza. Ngumiriza mu bigaza. Neriya muntu. Ngumiriza mu bigaza. Abiwacu muri dutamba mayaya. Abiwacu muri dutamba gasimbo. Temagara abaruhinje turatemba. Temagara. Yes, bye.